urazi nagomba kubwira ikibazo kimwe. Ikibazo? Ikibazo? Urazi yuko atankwana wari bwajane. Ariko nozizanye muri yo? Oya, ivyo kuzana muri yo si cyo kibazo. Urazi ko atazwari bwajane ariko warampaye ikado ndayemera ndayemanga. Rero kimwe sinzi. Umviriza ntumbaze birebire nagomba ndakubwira yuko ikado yawe ngomba ndayigusubiza kubera kandi ndazi nta bintu byawe birebire nariye ibisigaye cyo kwiyumvira yuko je na wewe tugomba kubana ntikigikunze habaye ikino kandi unyibagire mu mutwe wongera unyibagire habaye iki mana yanjye n'ibikipfura isira bihijepfura umusazi anore kumudura mutiyenda shiri wanje nawe amemukire pfe isira bihijepfura mana nakoze ikipfura nakoze igicutu Wendi kanyana ndabaye kanyana nabasi Ngaruno ruzu nta mukozi ampaye mama ntazi yonde senga ntazi yonde ese ukuntu nari mfise umpunga nkubona yarampaye ikado ese ukuntu yari afise inyenye nziza mana ndabamana ntabara ego uyu mugabo arampa ikintu icyo ari cyo cyose amateleviziyo ibiki ariko mu mutima wanje numva ataco bimariye umuryango wa Minani urapfuye nabi mama apfa karakiri muto jewe mpfe nihariye inzu na deje nguwo mwana uwo dukurikirana nguwo mwana nanje buno buzima jino ndayopfuma ivayo ndabashaje mubigenza gute akarondirondira ntigahera runo rwana ruzokura ingibyo mama ndarushe mama jewe umugabo subi wanje nawe nshaka nkeneye umugabo dutana buri munsi nzakwereka abagenzi ko mfise umugabo yampaye itegeko ntihagire umuntu n'umwe nzabwira ko ari umugabo wanje ngume mwa kino kiza mawe nzamubwira ngo iki mawe afise agahinda jewe ndagowe mana mbe nyene nokura umuti mfume runo ruda ndarukuremo je nomo Kuzaye intebe nini none izo ntizihari twebwe twicare hariya mu nzu harashushe kandi numva merewe nabi numva ashaka ntakanya kare okay none kanyana igihe cyose je namaza ngaha unyakirira ha
sinabibona mu nzu hari intebe ntibigera unyakirira mu nzu kamenya ni kubera iki nta kintu ntaguhaye nta kintu ntagukoreye kugira ngo ubwira akanyamuneza mugabona amasanga wavyiriranye wagize nte none naherutse ndagutera ndagusa cyane je ndakeneye kumenya narije ngaha kugira ngo ndabe kwanza ubuzima ubayemo aho bigeze ndabe uko nagusize ko ariko ndagusanze hama ndaguhe message ndafise message imwe naje ndakuzaniye mugabo banze unyishure kwanza urakoze cyambere kimwe birangora nahora ndakwakira uri boss wanje ubu kukwakira nk'umugabo numva ari muzigo ntacyo narimenyereye kuko hajya iyo abantu bangana bayaga bimwe by'ingo ntavyo menyereye cyane kuko n'ubu ngira ntago ndashikamo rero uri murangora muri ivyo mba ndushe mu mutwe wanje haba harimo vyinshi numva ari ivyo okay ariko rero ufise message ngoma ndaguhe vyemera utavyemera ntavyo nzi vyakira utavyakira ntavyo nzi okay noneho nubwo utoye nyakiriramwe ubudata wanje nagira nkubwire ko ibintu vyahindutse baratwivye mu kazi ubu biriko bigenda nabi rero iyi nzu nayo nari nayitangiye avance y'umuriyoni amezi 4 ubu rero ikintu kihari avance yahetse mwene inzu arayikeneye hariho ahantu iyo uruguru bahita ngo ni mu Gatunguru aho inzu zaho zirazimbutse sinkungaha mu Cyarama inzu zaho zirazimbutse naronse inzu y'uburyo nshobora kubona yuko kumfavoriza nshobora kuriha sinshaka ko umugore abaho nabi sinshaka aho nawe kubaho nabi kandi ubuzima aho nahora nkura byahindutse ikintu kihari rero nje kugutora gende mu Gatunguru aho naronse inzu ikwiranye n'ubushobozi mbona ndiko ubu kandi uvyanka uvyemera uvyumva uko niko bitegerezwa kugenda cyo kunyakirira hanze byo naje ngira ndahisha ijya nyuma cyane nawe nuko kihari nico genda urabe ibintu hanyuma nabijya bintu bere mu nzu cyenda bigurisha kugira ngo turabe ingene tubandanya turaba iyo niyo message yanije kuguha kandi nintasubigwamo nifuza yuko rero ugenda ugatora ibintu hama tukagenda kuko nanje ndarusha nimba Imana yo mwijuru iriho jemba nayo nkura ko no muzigo wawe kawuguha je ntisubirira muhira uko ibintu bimwe biraba jemba nari mikoshi waranteye umukoshi w'ubukobwa bwanje urabunyambura za kumpa inzekera n'izubwana je nzopfa nangarana ibintu sindavyemera ahubwo rero ninzi ntuje kuntora tugende ubibwira umugore wawe hanyuma bisigaye bihira ndarushe umukoshi okay ikintu kihari ni kimwe uko ni kuvuza urarushe uri bukusuka kwa amazi uruka inshuro nakubembereje uravyibuka uri buki amajoro naraye ntasinziriye ubu rero ibyo ni buvuza amafaranga nahitiye ndatanga ibyo byose nta valeur okay ko bigenze uko ayandi mahitamo umugore kubimubwira ko ntacyo ncera ari kiba cyarabaye uhitamo bibiri ndagusigaha nimba bazogusohora ntacyo nzi ndakujana mu Gatunguru ndakwereka aho kuba muhira ukagenda aragukerera uramuzi aragukerera genda muraza kwimenyanira igisigaye nacyo iyo nda nariko ndagigwanira kuko nzi ari yanje bikagenda uko hari gihe woyikurayo mukajana uravyumva hari gihe woyikurayo mukajana uhitamo ko tugenda turagenda uhitamo uko ubibona nuko nyene je nafashe ingingo narushe murabona baza aho naruhiye
umwana arasonza buriyo ndibuje kwa mama sindibuje kwa senge narabaye nk'ikivume mu muryango umwana no kuri aransoberera ko gusa nawe ibereye gerera iciza mbona guhera no mwanya no segonde nuko woshira ujya mugore wari muri etage ukamushira hanyuma hasigaye je ndafise wacu navukiye Bujumbura muntu atumwana ingiki kigoma kugeze yo muri kigoma mpeka mu mwana nta muntu atumwana oya nta muntu atumwana umviriza ndakubwire shira umugore wawe je sinzokuba muri uno nzu mwa kino gisaka nta muntu atumwana naramubyaye naramugukurije icara tuvugane isa icara tubisubiremo nawe shira icyo uwo mwana ushira ujya mugore wawe nawe zaramuhekesha bisa nigiye sindakubisa banza wicare kwanza tubivugane umwana ategerezwa kubaho ibyo ubimenye no kumushira uriya ni hahandi tuba turiko turamwica ajewe ndagowe none nka buno buzima ndi mwa kino kizu n'umugabo nta n'uwuhari n'umwana ndabura icyo ndi bumugaburire nko kuva mu gatondo numva nshonje ku buharage butagira n'imboga wa mugore nawe ngaho yambwiye ngo agasubira kumfatira mu mikubi yiwe ngo azonyagishe urwaka ewe mana guma ngaho wowe uguma mu mabere gusa mana yanje reka ndaguha n'uduharagura abe ko wosama umutima wowe uguma mu mabere ununuza isowa wanzanira bingahe ko ari wo kundusha gusa ubona ingene natobotse nabaye umukecuru wowe uguma urya ibiharage bitagira n'imboga ugatora kabiri uyu munwa wawe ubanza uwugabanya mu bintu vyo konka ewe nzoguta ndarusha marira nta n'umugabo je mbona noronka nkiri no muri ubu buzima je rero imyaka mfise ni mike cyane je wizingiti ntizombeshaho n'umwana nk'uyu wewe nzoguta ndarusha kwanza ntiharanagera kurya ibiharage burutajya ise wawe ntari muri etaje ntiyanzanye muri uno mwobo kurya indya nk'izi z'impurungure muhira ata kintu narimbutse tutari bwigere turya indya nk'izi mbesheri wanje nk'ubu no mukura mbega jean mfise na runagwana yo nanyemera n'impuzu zisigaye zinukirako sinkironka n'agasabuni ewe mana yanje
Mana? Sawa. Urakomeye. Yego. Byiza brema. Ndakwibariza. Umudamu witwa Kanyana abanga. Yego byo mukuru. Afise umwana umwe. Ni mukuru wa? Yego. Ni byiza brema. Yego. Nanjye nako ndarengana rero kubaza gusa. Sawa rero umugire umukuru wa mwiza. Murakoze. Sasa. Yego. Ena bakugize umuzamu ngaho. Iribuka nawe umunsi nzanga uranyiwe. Ndakwibuka. Nawe umunsi nzanga hano nasanze bakana bari bagize umuzamu. Yego. Kanyana ni hari no. Ni hari. Ari mu biki. Ari ndani mu. Reka nshike muga yabatari shemisha ngorereko. Yego. Basha kumuga. Kana mvuma gari. Yego. Sawa uko. Kanyana. Sawa kuongea. Weni bi. Bebe. Shit. Yo, Sheri, ndakuza ndamutse Shindi Sheri ndamutse nabizazi. Sheri nk'umuhondo wase. Naam. Sheri niko ndamukije. Kare. Ahandi hapo. Sheri. Ninde hamye. Bakubwira ati, nduzi ya migani y'abantu siyo ni. Sheri, ana rungu mbevre.
Ifreshele kishanene kai kibazo cyane sheri nakubwira sheri nenda ukumbuye cyane gasindi sheri wawe ndagukumbuye sheri byo mbya zose ndabikunda ndagukunda ya surprise ngaho surprise mbene ndia kurangiye ngaho jewe sheri yavuga ati ebana ndyamwe ngiye gutuka ndabituye Nuti ko cyane ndi umumama erega singire yanyu umunsi bebe kuba ivyo nacyo bivuze kuri njye mukumbuye cyane vraiment nari mukumbuye trop nari mukumbuye bebe jewe ndi sheri wawe cyane bacu jewe nuti ko mfise umwana shiri reka nakubwira nawe bijya byagushikiye ndacyagukunda kandi nagukunda cyane bijya rero ibyo ntacyo ntumbere ndacyagukunda rwose kimwe wondeka nkaja gusenga kundi munsi kandi arumvise gusigaye n'umuririmbyi ngo usigaye ngukunda Imana cyane naryohe cyane ayo makuru yose yakura ndayamenya mbega nanjye usigaye uzi ukuntu nsenga ubu ndasenga ndavugishwa no kwerekwa nderekwa weretswe rero kuri jewe uhonyere nubw'inzozi zanjye ubona atangara mbega urazi ibyo Imana yambwiyeho urazi ko ari wowe uzoba umugore wawe jewe mama w'abana bawe jewe ibyo urabizi je nta bagabo nkirimo sheri ni wewe uzoba uwanje ntibigutangaza uzoba uwanje biduga bimanuka vyicara uko bizomera kose uzoba uwanje bebe sawa cyoteme bebe ndagukunda cyane ibyo bibemo uvyiyumvemo kandi yuko uri uwanje ntiduse kwimbwa n'undi muhungu n'umwe mu buzima ni jewe muri wewe niwe muri jewe uje nawe umundi mwana agira kabiri mwa runo rugo erega runo rugo nagombe ndakubwira nakumvirije kuva wakavugiye runo rugo sirondokero ry'abana abahari barahagije je nakubwiye yuko Imana yo kubwira ito kubwira je nta wundi mugabo nkeneye tubuza utekane nakubwiye ko nsigaye nsenga cyane Imana yanyetse ko ari uzi wa madamu wa nzo mama w'abana banje sivyo ivyo ubimenye kandi ntavyinshi navuga aga surprise bebe surprise yo bebe surprise urazi ya kanzu wari waranteye shehi nasungurutse abantu bose nabonye ko atawundi muntu noha yakana atari wewe ni wowe ubereye ntibikwiye bebe sinumva ikintu nyine nokwima jewe uri guyanje turi kumwe ho sinifuza ko amasaha yavaje nakuri sindatawe shishatse kuvuga apana shiri nambare baguhenda ivyo baba bakubwira nanjye barabimbarira ariko jewe ni wewe muri jewe kandi bijye muri wewe shiri kuko abantu bikabitanga banzira be kwaza azurabi sivyo ndakwere ni yayi kandi kudari amwe gisagara cya Bujumbura shiri akira warabujundi oya sindaheza rero n'ibindi shusho narayigusubise sindaheza akira basi please je sishaka kuba umugore wawe Ingrid uzoshaka kuyita muganda yiguhaye nyene sinubuni ugomba ngerageze je wundi umunyamasengesho nta bindi nkeneye ndasenga nabwo ko Imana yanyeretse ko uri naraguhaye impunzi yawe genda urondere wundi mwigeme jewe ndi umumama naramaze kononekara tarabona sheri ariyo nditarabona kumya kwanza sheri sheri yiki uje kuba tubigira yangu uzamutunukeneye mwana muzana utu nozana utu yara muri karanga ngo yudamu kugurisha Yesu yabanje kumusoma nawe ugomba banze kumusoma shese gusoma tunyira butunukeneye nyine nabo tunyira badukeneye
cyane ndagenda yani cyane shira kirana yani shira abatumukire nyine ugura sivyo abatumukire nyine ugura sivyo urya nambya ntasinzire kubera wewe Jende mu mama none yazanye yura wo uzova mu abana banje sivyo wabazi hanzi Oh bebe Itaba mawe. sawa ndaje bebe itaraje oh urushe oh my god yes oh uremerewe irarangiye umura shingura mu maga karibu shenge no shenge oh bebe mtoto wako na no shenge oh abantu barabana urabona ko hariho tugiheruka kugira mariage kandi urubanza rwaragenze neza ariko mu ngo z'abakristo satani aragwanya cyane ingo urabona kigejeje ngaho ndashaka tubanze dusenge dushima Imana je nago mbane nshima Imana ko yera mpaye umugore nkawe sivyo she tubanze dusenge sivyo oya ngiza ibyo ndabishima Imana gusenga impaka nyene dusenge nemo ndakubwira nti urabona nk'ubu rugo ruracyaryoshe turacari bashasha mu rugo narabonye ko anyishimiye kuba naje mfise n'uyu mwana ukamwakira ukamuha karibu ariko rero mu ngo nyinshi ibintu birakunda guhinduka urabona mu babanyi nta muntu azi ko twabanye babonye mariage yabaye nta muntu ngaho hanze azi ko umwana ari uwiwawe cyangwa atari uwiwawe nagombe ndakwinginga nshimitse ibihe bigoye bizotubako kuko sishobora kwemeza 100% yuko tuzoguma dukundanye nk'uko cyangwa tugume tunezeraniwe nk'uko ariko naho ibihe bizohinduka ntuzoncokore mu maso y'ababanyi utangura unuke ngo wanzanye ndikigore utangura unduke byinshi ubona twarambikanye impeta binezererewe narakubwiye byanciye wayibonye kandi iyi no kuri yinye sinzo simbe ko nzoko gusomera ifisi sivyo hagiye kwanza ndetse iyinye wazi ani twayambaye ku bwubasha bwacu sivyo hariho umwami w'abami sivyo umutegetsi ategeka abategetsi uhora Imana y'umwico natumye ibi byose bibi shina ko batagize abarozi bararoze abasi ntako bateze imitego yose igiye mugabo hariho umurongo uri muri Zaburi 91 sivyo havuga ati uba mu bwigobeko bw'isumba byose amen amen shit aho numva ku kamera ho ngeze mu meno sinzi genda shima nzokwanda mu gitutu cyishobora byose amen aho ntavyumva ishobora byose ako kantu kumva gute karakomeye cyane niyo mpamvu naho ibigerageza abantu tubicamo birafise isho bitwigisha naraciye mujya muzi nakubwiye byinshi hariho uwundi murongo uri mu imigani 11 umurongo wa kabiri bazi kunavuga sheri wa murozi yaribonye arabyimba aragenda televiziyo ngo yaraduhejeje ubwibo niyo buje niyo haza guteterwa ariko ubwenge bubana no wicisha bugufi sheri twarikishije bugufi Imana yaduteturura iradukorera igitangaza yes sheri vuga mariage mu gisagara cya Bujumbura bari bwa nka mariage yacu yagenze neza yewe gusanda nezererewe kuba tudapanze turi wacu cyo nyine cyo gushima Imana yego uziko mbega ariko hano akasiripirize nakubwiye wazi ko ari umuntu yaduhaye kado y'imodoka warubizi utaranyereka ko ndayikwereke iri nganda y'ifisi nk'iki ndayikwereke amen ari umuntu yaduhaye kado y'imodoka
nabwo ataka gasipindi tukakureka turi mu rugo ugenda kwikunda kwishimisha. Amen. Azoca biwanje. Nta kibazo na kimwe. Ikizoca biwanje. Jewe ni urabona ni jewe muri wewe niwe muri jewe. Amen. Amana nuhabwe icubahiro. Nanje ikindi kintu ndagusabye urabona ko natanguye umwuga wo kuririmba ntuzohavunyicira ingabire yanje. Kuko ndavye vy'Imana yankoreye nshobora gutera intege mu bandi kugira babone kugororoka kw'Imana. Urabona naraciye mu bikomeye urabona ndafise inkovu z'umwuzura ariko bijya byose niho nabiciyemwo niyo mwana aciye mu buzima bukomeye cyane harageze igihe niyumvira ko no mwica kuko narabona ko menga nta rugo nozoronka mfise uyu mwana ariko hamwe n'Imana ishobora byose uzondeke ndayikorere mu bihe bigoye no mu bihe bikomeye. Yego shaka. Yego. Gukorera Imana sivyo niyo nzira ibyana byose twipfuza cyane. Uvuye inyuma y'Imana ukavuga ati ugatapa imwe gusa mugira ubonene. Amen. Kwaje byose dushaka biri mu Mana. None mbo wisiga ukaja guhiga iki? Imana ishimwe ko tuvyumva komwe nivyo gushimira Imana. Abo muri salo chérie. Yego. Tuje muri salo. Bébé, chérie. Bébé. Turashaka umuhakiranzi. Sherry. Ya wahana. Oya Sherry ukwibukira ibintu bya haraka ndagukeneye. Ngomba nje kwa muganga ko ntakiyangiriye. Jinefise. Wowe rero wabonye. Umva rero. Sinhebye ngomba nje kwa muganga. Numva rero reka ngenda. Badusaba kuva ku mezi 3. Ku mezi 3 niyo kwa muganga niyo basaba ibyangombwa by'umuvyeyi ni ku mezi 3. Yego ntacyo oya tugenda nta contact yanjye kwawe ani nafise umuntu rero tugenda Sherry yo Hamanutse ndashimishijwe n'ukuntu Imana ari nziza cyatumye ndagutumako cyatumye ndabatumako ubu naramenye Imana ubu narakijijwe cyane rimwe nyine bigeze ahantu jewe rero nagomba nk'umuryango mama uyu ni wese wa Berenice byiza rero bijya naho byabaye kuva aho nkirikiwe ujya mu izure ukasiga umpaye inguma nkaca mu bibazo bitandukanye je nagomba ndakubwire ko nakubabaye nagomba ndayivuge nka mutoyi wacu ari ngaha ubundi mwene wacu ari hanze Imana aramugire neza araje hanze ariko naje ndabandanije umurimo w'Imana cyane ndabandanije umurimo w'Imana narumvise byagushikiye ibibazo bisara ahubwo reka ndababwire ugase wari gusaba imbabazi nigene gusaba imbabazi imbabazi bashamu nawe bakora ikosa Mama arapanga gusara mama Yeah!
n'umwe oya reka kumbwira ko n'ukuri ngo bugira buja kumubwira aramubwira yewe aranyirase ko kwere bijya n'ibindi byana yabyaye bijya bikoga narindira ahubwo arakoze kubimbwira ngiye kwiruka nkora ibishoboka byose hamwe n'umukobwa n'umwe yonjana ku mugabo yoca mbona urabona ukuntu anyirase ko kanyana ngo n'uwo hanze uwundi ngo akora muri berbe jewe anyirata ko nkanze ahubwo ntanze reka ngende nanje nkora ibishoboka byose hamwe ata mukobwa ni n'umwe wiwe azoja urashaka basohore rujya rugo rwa musazanje arusha ruzamo uwundi mugabo nigikunda ndagiye kwiruka zemera n'urupango narugurishe mugambone bajya bakobwa biwe bicaye hajya atanu umwe yagiye ku mugabo igihe cyose musengeza nanje ndagusanga muri iyi modeli oya reka ndaguhindurira kandi ku modeli keza kakubera nyine k'inkumi uje gufate neza mwana nahejeje musengezana nakugiriye neza genda wirabe igendero nyene mama yabahaye ntimuze mu maramazi nikoye nanje nzoba iyo muzogenda muze muvyare shanzohere kuri Nokia igitabo bayita taje aho rero nshakika gasore umusore nushaka nzotangura kuvuga usanga nzoturasengera we rero genda mpamagare kwire nabashikiriwe kubera ndabaha impanuro uraza kumpamagara cyo guherekeza ndaguhamagara ngo kanyanagira aje mu mahanga nguyu umushatsi nawe utoye ukunda gusukura nzomurogerako nzowujana ku mupfumu ampe umuti ndamuroge hama atazoja ku mugabo n'umwe azovyarira hanyene muri urugo rwa musaza wanje kugira mama wiwe ndamukomesha urazi kumwirata impanuro musengezane ingo ndabaha impanuro asha nimuze mumara amazi yo kandi twarakurose kumugisha n'ukuri kubera ikiranyutse ntaco nzoyisiga ngahantu akanyutse ntaco wambaye umuti kari kubera yambaye utubuto twitanye kandi barahita mutokuja niti twaratanze zo kurashasha zo shoppinga ngende ngure shasha nzozisiga ngaha nzobwira mama nzobifate neza mwana nzobifate neza izi mutu zose muhira wambaye mura nizozicana iraba zaranyuzutse nzomara amazi mama wawe igenderera bahaye nyene muze muyigume kumubaha umugabo nawe muzorara inzara uzomwubaha tuzomwubaha kandi nimuturize neza nanjye nzobakora ibishoboka turabigushimiye cyane rero ncamamagara urya mwene wanyu nawe ndamuha impanuro kugira ace ngenda nturindira mama oya sindamurindira nyoko wawe sindamurindira cyukuri ahubwo cugende cumumpamagara ndamuhamagara ndakuronse wina ndagufashe mu maboko zo kujana uriya mufumo hariya mucanguzo bambwiye ngo arashobora azomuti nzokubwira ko uzovyarira iwanyu namuvyara naho uzovyara ubushori bizogusha ni uri umwana mutoya muri uru rugo urabona ko ari uwo mutoya tutari dufise mukuru nawe ugurije kuba ndaguhaye impanuro nka nyogosenge wawe uze wubaha umugabo ntuzomushira isoni ndazi abana bakure mu gisagara mwebwe uze wubaha umugabo azanye rasi iyo azoba azanye yose uzoyemera ahubwo wengize amahirwe ko ari wewe mutoya ca unamperekeza nyene utundi duhanuro ngenda ndadukohera mu nzira niwe nshimye kumperekeza nawe ukize abana basazanje yavyaye oya reka kwirirwa urigora wambaye ibirato uri muhira we tugende gusa urazi nateje ukuntu ndagukunda kandi ndakubaha kuko niwe uri mutoyi muri uru rugo uze witonde uze wubaha abantu nawe uzosanganye uko buko ari kimwe uzumva
iki kirato kirandiye Yesu we kweli ngira ndamukorereke iri cupa ni umuti nawo kuye muri Tanzania umufumo ari hano yampaka kantu niko kazonimpanira Kanyana aha ubuzima bwa Kanyana ukunyene fashe iki gihori uko shaka ko ukungira ndagitere muri urupango ubwo nyene shebuja atangura kumwifuza amutera inda wagihori ndagushitseyo shobuja atangure afatwe n'umuti shobuja Kanyana afatwe n'umuti amwifuze mbone yatwaye ugafata abana wambwiye yuko ufasha kurera ukabagira kurya ukantera agahinda ku mutima ntabura hoca mu bandi bavyeyi ndaguhari n'Imana yo mwijuru guhari kuko ingero y'icyaha ni bufu ndabira y'Imana kama bihanire kureka bihanire kureka wihanire ndakubabariye mu bishimira abana nabo nibahaguruka urakoze ndamo niba guharire kubwira nabigeze n'ibyakubaye gucika umusazi hajya kubw'amarira ariko ndarira hano n'agahinda narifise ko kurera abuzukuru ntazi iyo bazananye ntiwari kureka kubw'umusazi ndakubabariye urakoze wumva amahoro n'Imana mwijuru urakoze urakoze ndemo umutima wagira umeneke cyane ndakubabariye Nadurambariye kamwana ndakubabariye ubu bikwiye ku mutima musengeza ubu bikwiye ku mutima ndarushe ndakubabariye urakoze musengeza olala jewe nta kintu mfise novuga yo nimumbabarira nta kintu mfise novuga mwana wanje nta cyaha mbabarira mubabarire nimumbabarire yatsirije nimumbabarire ndaceho uragato ikintu mvuga Kanyana olala ibintu ntibirababaje burya natevye ndahomba ivyarivyo vyose ndagurisha imodoka ndahomba umutahe vyandutse aha olala oya ivyo
byihoze mubona cyane ndakubabariye habo kandi cy'umusengero ntabwo ibiciro bisigaye bisa na tukwinjiza cyane kugura kera none nyaguhora ku ngoma turamushimiye kwiki gikorwa wari ukizi akabanyo umuteye akabaciye kuva akabanihanye yihanire kureka yihanire guheba hanyuma icyo ntagomba ngende mvutse mutanga imbabazi ngo nanjye ndakubwisha kikirishi imbabazi nanjye ndoba nozitanga yakoze ibyo atazi hanyuma mama wa Kanyana ashaka kugeta mabukwe kuko umuzukuru wawe umwana wanje nanjye ndasabye imbabazi mwese ntereye kuri Kanyana ibyabaye nawe nyine aratambuye ko bitamvuyeko ndetse nawe nyine ibyamuvuyeko none ko byashyize bikagenda gutyo Imana murabona ko yabihinduye ikabicisha mu zindi nzira umwana nzoza kumuraba ndaza kumuraba nzere neza yuko atasha azoba hanyuma kuvyo nagiye ndahomba nanje subira inyuma ndiko ndiyungunganya nizere namwene kubikora n'abandi muboneraho akarorero abandanye asenga mubandanye musenga kugira ngo kumbure nujya mwana akurire mu nzira yo kumenya Imana inzira yapfutsemwo si nziza ariko Imana yararemye muri we ubuzima bwiwe buracabandanya hanyuma ndabifurije yuko izi nzira zahaciye muri ibi bintu by'uburozi bitosubira kuyagwa muri uno muryango ndetse no mu yindi miryango kuko byisha byinshi jewe ubuzima bwarahagaze uyu buzima burononekara nawe nyine burononekara cika umusazi namwe muragwara umutima kubera abana banyu ku bintu tutari twiteze rero birababaje ari nayo mpamvu Kanyana subiye gusaba ikigongwe kuri ndakubabarira